twarahuye n'undi muntu reka ndabashingirira ntasi ndabavuga amazina ambwira ngo abo bana muri Kamuraniga ngo Imana izobababaza ndamubwira nti sa anseterme ngo abo bana muri Kamuraniga ngo Imana izobabaza arabizi kuri mu rugo arabizi ko tararo arabizi ko ndi mu rugo wewe yarazi ko ndi kuri planning itagirana bo igituma nibaza ko hari yavyibagije ni kubera twagize mariage tukira abanyeshuri akaca yibaza ati peut-être ntibashaka kuvyara bashaka kubanza kwiga amashuri ariko nta planning twigeze tujako ndamuraba ndatwenga ndababwira nti okay barizo duhana ariko ndumva mu mutima atarubanza mfitaniye n'Imana biragoye kugusigurira ariko ndumva ko atarubanza mfitaniye n'Imana rero l'entourage irashobora no gutuma urarurarira uwo mubanye atakibaza guteye no mu miryango direct canke proche canke wa muryango wa hafi atakibazo na kimwe ufise muga l'entourage akakubwira amajambo amwe ashobora gutuma ubabara cane turamukije amahoro y'Imana uri kwadukurikirana muraho mumeze neza twebwe ni South Ravre yego hanyuma uno munsi turi kumwe n'umutumire imbere yacu kuza Shalom TV murabizi ko igihe cyose dimanche saa 9 tuba dufite ikiganiro cyiza rero umutumire wacu twagomba tumuhe kaze atwidondore kaze murakoze ku mazina banyita niyo nemera Kristera hanyuma mu buzima bwa misi yose ndi umukozi w'Imana ndi umupasitori akorera mu ishengero rya Anglikani ikindi naco nuko sanzwe mfise n'umuryango yego murakoze cyane mumva ko turi n'umukozi w'Imana turi n'umupasitori nico gituma imbere yo gutanga ikiganiro twagomba tumusabe adusengere murakoze reka dusenge Mukama Mana yacu turaguhaye icubahiro turagushimiye kuri Imana nziza Imana yo kwizigirwa ibana natwe turagushimiye kuri uyu munsi mwiza watwemereye kwicara kugira ngo tuganire canke dufashe benshi cane ndetse tuvuge ibyo wadukoreye kugira ngo bifashe babandi bose bakirindira isezerano ryawe tuguhaye kaze rero kugira ngo abazokumviye intahe izibagirira ikimazi kandi izobasubize mu ivyizigiro ahasigaye ubikore byose nk'Imana igira neza abo bantu bose bakikurindiriye baze bakubone nk'Imana nk'uko twakubonye icubahiro gihabwe wewe mu izina ryawe Kristo Yesu amen amen murakoze cyane pastor Gisengera ikiyago cyacu rero tumaze iminsi turiko turaganira n'abantu bafite iby'Imana bakoreye bijyanye n'urubyaro kandi nawe watubwiye ko ufite intahe isa n'iyo twagomba rero tubwire ko urugendo rwawe rujyanye n'urubyaro rumeze gute rwatanguye gute murakoze ibijanye n'uruvyaro nibaza ko ico ngira ngo umuntu aja kugihereza ko reka tubaze tuvugane ibijanye n'urugendo rwo kugira ngo turonke urwo ruvyaro twebwe twagize mariage mu mwaka w'2008 mu kwezi kwa mbere hanyuma nari nzi yuko kugira mariage gare kuvyara nico umuntu aba yiyatanze afite akigira mariage hanyuma kwa wa mwaka mbona ugiye guhera tanda umuntu aratwara umuntu agatangura kwibaza ati none habaye iki hari igihe umuntu yibaza ibibazo bitandukanye atari nyinshi kumbure umuntu aba bifitiye ariko ukabona ko by'ukuri ko biri kose hari ikintu kitameze neza rero twarabaye muri ivyo bihe uwo mwaka wa 2008 urahera mwaka wa 2009 urinjira atamwana hariho abantu rero burya hari ibintu bitandukanye hariho gutwara inda ikavayo ivyo bitera ivyizigiro uti hari umunsi bizokunda ariko twebwe nta niyigeze ivayo twigeze tubona niyivayo ngo tuze tuvuge tuti hari inda zavuye oya twari tubaye muri ivyo bihe nyene atanda yigeze ivayo atayo twigeze turonka hanyuma rero n'umwaka wa 2010 urinjira turatinda turavuga bwa bundi bya bintu byaranse kweli c'est vrai mu nyuma turatangura turavugana nabo twubakanye tutikumbure umuntu yoja kwa muganga akaraba ko atakibazo coba gihari
rero twaragiye kwa muganga ntiwomara iyo myaka irenga 3 taraja kwa muganga. Tumaze kuja kwa muganga hari uko bigenda, baratangura bakagira igipimo c'umushingantahe, coco ntigiteba, ariko kandi ku mukenyezi yoyo ni processus ibandanya. Jewe rero barazinkoreye zose processus gushika ku ya nyuma, niho rero nagomba shaka ko mwumva kugira neza kw'Imana. Jewe maze gushika kuri processus ya nyuma, kuri examen ya nyuma bankoreye, umudokiteri yarambwiye ko les trompes zanje zizivye, zitari fonctionnelles. Aca arambwira ko nshobora kugenda mu Rwanda basanzwe babikora kugira ngo bazizibure, hanyuma kumbure bize bikunde turonke umwana. Je rero ca ntahana iyo nkuru, arambwira ko aca nkonekta ku mudokiteri yarasanzwe abikora mu Rwanda, hanyuma nshitse muhira ndabibwira umushingantahe ivyo yambwiye. Ikintu gitangaje yambwiye ngo bakubeshe nta kintu na kimwe urwaye. Timvira uyu muntu aravugishijwe canke bigenze gute? Ntangura kwibaza nti peut-être yumvise ko ari ibintu vyo kuja hanze, ashobora kwibaza ati ibintu bigira bintwara amafaranga, aho hari muri jewe. Timvira je nivyo nariko ndibaza, ariko arambwira ngo je numva mu mutima wanje ngo ndiko ndemezwa ko ata kibazo na kimwe wewe ufise. Okay, ndamubwira nti ariko wewe urondera amafaranga kugira ngo bikunde nzogende kwa muganga nkuko bandungitse. Aca ambwira ngo amafaranga nta kibazo na kimwe teranye. Sawa, rero turaba muri ubwo buzima. Hanyuma igihe kimwe ndamubwira ntingira ndondera wa mudokiteri bandungikako kugira ngo tuvugane azonshire kuri rendez-vous. Hanyuma ndabikora, ndamurondera umudokiteri kubera umudokiteri ariko arankurikirana yari yampaye nimero yiwe. Ndamuhamagara, ndavyibuka neza hari 2:00 z'igitondo. Ndamuhamagaye, ikintu ca mbere cantangaje ikintu yankoreye, yaciye antuka. Umuganga w'umudokiteri nari mpamagaye, nari mpejeje kumubwira je ndi umudamu ari mu Burundi, hari umudokiteri ariko arankurikirana yampaye nimero zanyu, rero mfise iki kibazo yari yashatse ko ndabarondera. Aca ambwira ngo je simba nkeneye ngo umuntu ampamagara aya masaha ngo kandi ngo ntuzusubire. Timvira none wa muntu bandungitseko kandi niwe ngira nshira ubuzima bw'iwanje. Anyway, ca ndavuga uyu muntu ari bizarre, mugabo naho ngira nje kumwivuzako. Hanyuma uwundi munsi ndavuga nti peut-être namutelefone ari amasaha y'akazi, fare ko un jour nzomutelefona basa amasaha y'umugoroba. Ca ndamutelefona ari mwijoro nka 2:00 nyene, ko nibaza nti nawe nusambira abantu ntibararyama. Hanyuma ikintu cabaye iryo joro yari mu rwamo rwinshi. Dufate ko basi yoba yari yasohotse, yari nko mu kabari, ntitwashoboye kumvikana. Ca ndatelefona wa mudokiteri yamumpa, ndamubwira n'ukuri vyanse ko dukominika, wowe urazomundonderera. Aca arambwira ati ahubwo uratomboye cane, iyi ni ntahe uratomboye, agomba kuzino, nzoca ndamugusabira rendez-vous, ntahubwo vyoba vyiza cane. Ntije nzoca ndaguhamagara ndakubaza ico mwavuganye. Ca ndamuhamagara mu nyuma ndamubaza mwaravuganye, yoba yarampaye rendez-vous. Aca arambwira ati yo ahubwo nasanze ata mwanya afise, ati nta mwanya afise, yambwiye ko agomba kuja mu Bubirigi, azogaruka aya matariki uzoca umurondera. Nti sawa murakoze, nzoca ndamurondera. Hari mu kwezi kwa 10 niho yari yambwiye, mu malo 7 z'ukwezi kwa 10 yari yambwiye ko ariho nzomurondera. Je rero ni gitangaza, nca ndabwira umugabo ntiburegeranya uburyo, urumva bizosaba uburyo. Aranambwira ati nukuri rondera n'uzoguherekeza ntuze wijane. Nari namaze kumurondera muri iyo intervalle rero yuko ayo matariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 aho twari nko muri août, ndamurindiriye kugira ngo muri mu kwezi kwa 10 nzoce ndamuronka. Rero mirakirezuma, igitangaza c'Imana, ata n'ukwezi kurimwo ngo ndamurondere kugira ngo nje kwivuza, niho nasanga Imana yakoze ibitangaza. Ca nisanga afise inda. Rero
nca nsigara ndibaza mbega wa mushinga ntahe yambwira ati jewe numva mu mutima nemezwa neza ko ata kibazo ufise, mbega ntiyoba yari yakoreshejwe n'Imana, uretse ko ari hamwe bavuga ngo nta muvugishwa yemerwa iwabo, nkaba ntemeye ivugishwa ryiwe, ariko nagira ndakubwire ko ico gihe ukwezi kw'icumi, ahubwo iyo nda naciye ndayitwara mu kw'icumi nyene, ego naciye ndayitwara mu kwezi kwa cumi. Rero Imana icikora ibitangaza mu buryo buri gitangaza, izo trompe Imana icirazopera mu buryo bw'igitangaza, ntiwombaza ngo vyagenze uku, navyisanzemo. Rero nshima Imana kubw'ivyo Imana yadukoreye. Ndibaza ko intahe yanje nyamukuru y'ingene twaronse abana vyagenze uko. Murakoze cane kubwo rugendo. Urwo rugendo nyene nibwo tuba dufitiyemwo amatsiko kumenya ingene rwari rumeze, ariko kandi mu majambo make musa n'abarutubwiye. Mbega madamu, muri intervale yo kubaka urugo na intervale yo kuvyara haciye imyaka ingahe? Kingana gute? Twebwe twubatse muri 2008, ca turonka umwana mu kwindwi 2012. Kuvuga inyuma y'imyaka 3 ine, ego hafi 5. Inyuma y'imyaka 4. Uwo vyumva neza hafi 5. Uwo vyumva neza ingene uba ubivuze mu mwanya mutoyi, ni ikimengo omenga biroroshe, ngo biroroshe ni bisanzwe, kanukuri. Ariko twagomba kubaza muri urwo rugendo, Ego urumva umuntu arubatse, ego haciye cane, amezi, haciye umwaka, nta kibaye, haciye wa kabiri, nta pression yagiyemwo, pression familiale canke pression wo mubakanye. Duhere ko mubakanye mu rugo, wo mubakanye yavyakiriye gute? Nta ga pression kagiyemwo, amusanga abantu bagize mariage, kumbure wabivuze ati murafise ishaka ryo kuronka ikibondo n'ingoga, nta ga pression kagiyemwo, abantu babaza ati mbega bimeze gute, canke namwe mukanguka ati byari bimeze gute? Murakoze. Navuze urugendo rw'ingana naronse umwana, ariko sinavuze ubuzima bwo hagati yo ngaho kugira ngo tumhashikire. By'ukuri je n'urugendo rutanyoroheye muri jewe, ariko muri jewe narumva yuko sinzi ibintu ndiko ndacamwo, ndavuga nti none bigenda gute ngo umuntu abure umwana, sinavyumva. Muri urwo rugendo rero jewe nije nari mbuze amahoro cane. Uwo twubakanye je ngira nzoba ntandukanye n'intahe y'abandi gatoya. Uwo twubakanye yarambwira ngo burya ntitwahujwe no kugira ngo tuze tuvyare, yarambwira ngo uwo n'umugisha Imana izoduha kuko ivyigombeye, bisigura ko ntabwo twari duhahamutse mu nzu. Sinzi kuri kurabitahura, kuko hariho abandi bace batangura kugira menace mu nzu no kuba hanze, ariko jewe iyo menace sinigeze ndayibamwo yiwo twubakanye. Rero wewe yavuga ati naho tutoronka abana tuzoguma dukundanye, niryo jambo yaguma ambwira. Hanyuma mu nyuma yaho nari mfise ubwoba, kuko twari dufise abavyeyi twese. Arafise abavyeyi n'umunsi wewe bose baracakwiye, aracafise mama na papa, ariko jewe papa yaragiye, ariko yagiye asa n'ufise abana. Rero nari mfise ubwoba. Murazi yuko imico y'ikirundi y'umugore adashitse avyara, murazi yuko kenshi ntibibura kuzana icuka kibi muri iyo miryango, surtout iwabo n'umugabo. Abiwabo n'umukobwa bo baravuga ati turagowe, umwana wacu azohava agira ingorane nataronka umwana. Niko bimeze muri kiritire y'u Burundi. Rero ikintu nagomba nshima Imana, ndetse ko ngize n'amahirwe yuko iyi ntahe izokumva bose, nagomba nshimire abavyeyi b'umugabo. Ndazi ko umunsi umwe iyi ntahe bazoyumva. Ndashaka kubashimira cane, kuko umunsi umwe baraduhamagaye bamaze kubona ko twatevye kuronka abana, c'est normal, baraduhamagara. Muri ico gihe jewe mba mfise ubwoba, mvuga nti mbega yemwe bagira bandungike ntacaze gutumarira, mbega aje kuduhanereza umuryango. Ariko nari nsanzwe ndabazi ko ari abantu beza, baca baraduhamagara batubwira ngo
naho mutaravyara ntihagire umuntu tuzokumva yabwiye nabi uyundi. Batubwira ngo ivyara ritangwa n'Imana, nta muntu avyara. Ati noneho muhumure muracari bato, Imana izobaha abana. Ico tubasavye uru rugendo murubanamwo amahoro. Nukuri ndabashimiye cane, vy'ukuri ndabashimiye, bumve ko ndabashimiye kuko ntitwigeze tubatraumatize muri ubwo buryo bw'abavyeyi. Par contre jewe umuntu yarangoye cane yari mama wiwanje. Mama wiwanje uko ukwezi kwahera waje mumva mbajije ngo nta bishasha. Umunsi umwe rero nca ndamwihaniza ndamubwira mama ntuzosubire kumbaza ayo makuru, nivyabaho uzobibona kuko nta nda inyegera, niyaba yagiye uzoyibona. Rero mu nyuma nawe nyene yaratinze aravyakira imbere yuko Imana itugirira ubwo buntu ikaduha abana. Rero mu majambo make je sinabaye muri menace, ariko abo twahura baranduhisha l'entourage. Reka ndabashingire nawe umunsi umwe nahuye n'umuntu aratebura ambwira amajambo akurikira, hariho ayo ntaja kuvuga. Ambwira amajambo akurikira ngo mbega ko mutaravyara namaki muri mubiki, mbega burya ntimuzi icabajanye. Iyo d'autres termes yakoresheje ntashimye kuvugira kuri ngaha kuri ekra kubera bon amaterme ari bizarre kandi ni materme yo barankomerekeje, we yibaza ngo ariko arafyina. Ico gihe ca ndataha kuva iyo saha tuvanye, twasezeranye ndiko ndarira, nararize cane gose shika muhira ndiko ndarira. Uwo twubakanye arambaza ati nibiki wabaye iki, ndamubwira sinakaduhuye, akambwira amajambo aca arambwira ati humura sije nabikubwiye, humura siwe mubanye, humura arampoza. Mugabo naho yampojeje numva ndababaye cane, numva ngize umujinya muremure, numva sindavyakiriye ayo majambo, numva arankomerekeje. Hariho akandi kantu Imana yankoreye muri uwo mwanya nyene nari mbabaye gose. Umunsi umwe ndi muri chambre nicaye ku gitanda mbabaye gose, ububabare numva nabona umenga mu cumba hari ubwira kabiri mbabaye. Hanyuma nja numva ijwi ry'umuntu ampamagaye ambarira amajambo akurikira ngo uwo mwikomo ndakubonana n'uwiki, hari ico uramburana, ico ntaraguha uyu munsi sindakikubikiye. Wow, ca ndavuga Mana mbabarira, natahuye neza ko ijwi ry'Imana. Mbabarira, ca ndava kuri ico gitanda nicaye ndafukama, Mana mbabarira, sinzongera kubabara, ndagushimiye ko ivyo ntarabonesha amaso kandi urabizi bimbabaje, ndagushimiye kubimbikiye. Ca mvanaho promesse yuko umunsi umwe Imana izompa umwana. Rero Imana yarabikoze, ubu turafise abana, ntidufise umwana dufise abana. Turaza kwashika turabike gatoya. Murakoze cyane, ikintu ciza ati kuri kote famille donc kote y'umugabo ati byari bimeze neza cane, bavuze ikintu nyene babatumye ko bakabatranquiliza, ikintu ciza cane. Nose ko nawe ko badukurikirana kumbure imiryango kiyo kwigiraho, tudashira ko pression abantu, ahubwo abantu bakababera abantu bo kuba ivyizigiro. Ariko nagomba kubaza nkuko ubivuze, uravuze ati igihe kimwe mu cumba ndiko ndarira, hari ibihe wibuka runaka uti ndavyibuka nubwo atawanshize ko pression, nubwo umugabo yantahura, nubwo yankunda. Ibi bihe je ndavyibuka ko nagiye mu cumba nkarira nkagira agahinda. Ivyo bihe hari ibihe woba wibuka nyamuvyibuka cane gose? Imvo yoba yari yahe? Ivyo yoba yari bitewe n'iki? Ori ntushobora kuvuga ngo imvo yari yahe, imvo yari yo nyene y'ingero ushobora kuja mu rugo. Ori abo mwagiriye mariage rimwe bakaba bavyaye kabiri bafise n'inda ya gatatu, sinzi ko ico kintu uriko uracumva. Hari abantu muba mwagiriye mariage rimwe akaba yaravyaye umwana wa mbere, kuko hari abantu bavyara ku mwaka akaba ageze no ku nda ya gatatu. Muga wewe nta nimwe irajayo, nta nirakoroka ngo baze bavuge muri histoire y'urugo ati barya abantu hari inda zavuye naho batavyaye. Ico kintu ni traumatisme ikomeye cane
cane ico cotuma ushobora no kurarurarira ukaryama ukabura itiro uvyibutse ukavuga uti Mana nukuri sinzi kumbure hari ico ushaka kunyigisha mugabo ubwa mbere narabisengeye rero Mana duha abana n'amasengesho yo kwisonzesha ayo bita kwiriza mugabo ukabona umwaka wa mbere urase warasenze umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu biranse ndatinda ndiyakira ni bwa bundi vyaranse vyaranse ndatinda mbaho narabwiye Imana nti Mana niba vyiyumvira uzobikore jewe naramaze no kurambirwa haragera aho rero n'amasengesho atabakira ikirenga ego atabakira ikirenga wa mutwaro ukaba warawakiriye musigaye mubanye nawo usigaye uvuga uti Imana niyo bishaka zobikora ukumva nyene wariyakiye kabisa ariko imbere yaho sinibaza ko amarira uba warayabuze kubera yuko nakubwiye ko abantu batuma turira c'est l'entourage twarahuye n'undi muntu reka ndabashingire ntasi ndabavuga amazina ambwira ngo abo bana muri ko muraniga ngo Imana izobababaza ndamubwira nti sa en ces termes ngo abo bana muri ko muraniga ngo Imana izobabaza arabizi ko uri mu rugo arabizi ko utararo arabizi ko ndi mu rugo wewe yarazi ko ndi kuri planning igituma nibaza ko hari yavyibagije ni kubera twagize mariage tukiri abanyeshuri akaca yibaza ati peut-être ntibashaka kuvyara bashaka kubanza kwiga amashuri ariko nta planning twigeze tujako cyo ndamuraba ndatwenga ndababwira nti okay barizo duhana ariko ndumva mu mutima atarubanza mfitaniye n'Imana biragoye kugusigurira ariko ndumva ko atarubanza mfitaniye n'Imana rero l'entourage irashobora no gutuma urarurarira uwo mubanye atakibaza guteye no mu miryango direct canke proche canke wa muryango wa hafi atakibazo na kimwe ufise muga l'entourage akakubwira amajambo amwe ashobora gutuma ubabara cane igituma ntagize stress cane sinzi ko bitahuye mu nzu nta stress nari mfise ico kiratuma kubera nta ruhagarara rwari mu nzu twari tubanye neza kandi haragera igihe ukibaza uti kuko twe twararonka n'abantu abashitsi tukamana abantu hamwe utagira stress kuko hajya stress ya mbere uyisanga mu rugo canke iyo abavyeyi badutera stress byari gutuma nikuma ugasanga ndanse abantu ariko ntaco vyadutwaye kabisa ngo tugire ngo isoni zikuja mu manza kumva uwavyaye bitoja kumwibatsa twe ntitwageze kuri urwo rwego twe ntitwashitse hiyo ego ico kintu kijanye n'abantu bavuga amajambo adatomoye baho ntimukiri n'ivyo bihe kumbe turazagushika kuri n'Imana yabishuye niko ubwira abantu nkabo kuko hari abantu bariko baca mu bintu nk'ibi n'ubundi mugabo kandi akabona entourage itavyorosha utujambo ducumita abantu niko ubwira abantu nkabo ikintu ca mbere nosaba abantu birinde cane kuvugisha abantu batamenyeranye ese ku bintu bijanye no kuvyara kuri uwo muntu aba yarabuze uruvyaro mu gihe mutamenyeranye kuko wowe ushobora kwibaza kuri kurafyina canke uri kuratebura ugasanga umuteye umwami umwe umutobekeranya umutima n'umugongo bikajana rero nasaba abo bantu vy'ukuri biyubare mu gihe mutamenyeranye evite kubaza ibibazo bijanye n'uruvyaro ufise umutwaro umusengeri mugabo ibi bibazo bijanye n'ivyara vy'ukuri nukuri bakwiye kuja baravyirinda kuko umuntu akomeretswa n'ijambo kandi ijambo rigukomerekeje ricumita mu mutima kandi umutima niyo parti nabonye igoye kuvura kandi nta muganga yivuriye uretse Kristo Yesu ahashika akaba ari wakwivurira rero abo bantu nabasaba vy'ukuri mu gihe mutamenyeranye n'abo bantu ko ukwirinda kuja barabaza ibibazo biri pareil yego okay ngaho rero murashiye muri urwo rugendo batubwiye hanyuma murashize mu gihe cyo kwishurwa muri migeze kubicira ku gatoyi ingene vyagenze
muri iyi foto ubu byakunze byabaye byabaye bakeneye Byabaye. kumenya ibyo bintu mwabyakiriye gute reka ndakubwira ivyo bihe uwo munsi ndabona ndakubarire yego uwo munsi ndabona ahantu nari twari muri famiye y'umukuze w'umugabo ndabwira umudamu w'umukuze w'umugabo nishanje nagize hotare y'imisi ibiri ni kandi je donature nta hotare ngira uca wumva ivyo nshatse kuvuga turi abantu bakuze hanyuma arambwira ngo yo ngoba watwaye inda jewe noya ntayiriyo ntayiriyo ati nukuri ivyo biba vyakunze ntabyo hanyuma acabwira umugabo wanje twari kumwe ati je ngomba kwitumira ahantu kuri farumasi murabona ka gatrike nyene aca arakamutuma murabona ingene banabipima ntiriwe ndabisubiramo ahejeje gupima nja numva atahira ushika umunwa akomye induru tukiri muri ya famiye aca akomya induru anta naho twari agenda arakoma induru avuga ngo Christelle arafise inda abantu bose bo muri urwo rupangu n'ababa muri etage bagiye bamenye ko mfise inda mugareka rero ngaruke ngaho je ndamenye ko mfise inda naciye mba nk'umuntu w'ikijuju naciye mera nk'umuntu w'ikijuju ca turataha n'umugabo twatashe atawuvugana n'uwundi tutashwanye aho hamwe umenga waguye mu mazi surprise utari wiyatanze bitakurengerwa ivyo bitakurengerwa kwa tuva aho hantu atawuvugana n'undi mu modoka ori waruzi yuko bitakunze ko dusengera hamwe mw'ijoro nivyo ngira ndakubwira byashitse ahantu ndengerwa biranka ko nsubira kuvuga sinzi nawe ingene nabibona sinzi nawe ko yari yarengewe nkanje ntabyo nzi uwo munsi ndiko ndavuga kuri uwo munsi hanyuma araja kuryama atavugana n'uwundi tutashwanye ariko twarengewe je nshitse mu gitanda ndarondera itiro habe nakimbwa ndaribura ca nditonda Olivier nararize nditonda ndarira ndabwira Imana ntibikunda ko nsenga bikunda ko nsenga ariko amasengesho nari kugira twaraye musozi yanje niyo mashimwe yanje kuko numva ntashobora kuronka ingana no uvuga Imana nari numva urukundo rw'Imana rurandenze cane kumva bakubwiye ko trompe zazivye ukaba uri no kuri rendez-vous yegereje urindiriye juste ko itariki igera muri uko kwezi nyene kugira ngo uhamagare umuganga muvugane ingene ayo guca kuri programa ukaca usanga muri ka intervalle gato kugira ubonane n'umuganga Imana yarabikoze mbwira weho nyene ari nka wewe wari kuvyifata mu gute urakoze wow Yesu ni mwiza cyane ku bantu bakiduta ko Imana igikora irakora na bugingo n'uyu munsi irakora no munsi tubasimbire Imana yabaye urubyaro muranezerewe nashaka imbere ko tukumbure tuvuga mutubwira ati abana mufise no munsi umunsi wo kuja kwibaruka wari umeze gute yoha reka renda guha inkuru nari mfise valise bebe zitatu Jesus Christ zitatu kandi naganda kubwiye ko je nta mpuzu y'umwana naguze kubera hariho abantu kumbure bari badufitiye umutwaro barindiriye ko tuzoronka uruvyaro abo barungika impuzu kandi je umwana wanje yambaye impuzu z'inyabura yakwera Yesu agira neza hari abantu b'abagenzi bari bazi ko twatevye kuronka abana ico gihe baratungika impuzu z'umubebe nyinshi gose rero ca wumva ko ku munsi wo kuvyara naragize akamenase gatoya kuko jewe umwana namwise izina ataravuka hanyuma hariho ibintu bita guteba kuvyara umuntu akarenza iminsi kuyo bamubwiye nanje vyarambayeko mu docteur niho yacambwira ko noja muri déclenchement abaganga barabizi nshitseyo
baranshira kuri zirya serumu za déclenchement kugira ngo barabe ko bihava bikunda, ariko jewe aho kumpa ibise vya bise bica bija kuniga umwana, barabura respiration yiwe, haheze nk'amasaha nk'abiri nja numva umu infirmière arambajije ngo nta kintu wumva, nca ndamubaza nti ndacumva hehe aca ambwira ngo ya ntaco wumva, ngo iyaba wacumva sinari kwirirwa ndanakubaza. Hanyuma rero après 2 heures baca baja kumviriza respiration y'umwana barayibura, baca bakoma induru ngo umwana arapfiriye mu nda, ariko nkumva naho bahahamutse jewe ndatekanye kuko umwana yari wisezerano, Imana yari yaramunsezeraniye ati ico ntaraguha ndakikubikiye. Nari numva ko Samweli ntaco aja ku Samweli ntaco yari kuba, twamwise Samweli. Rero wari umunezero mwinshi cane, nawe uravyumva. Umwana aragushinga utubwira ko umwana arabonetse rero bamaze kubona ko umwana ari sumenase, baciye bashira muri bloke kugira ngo bamusove n'ingoga. Ca ndonka umuhungu w'ibiro hafi 4, umuhungu munini, ndamuraba umwana ni gwanje, mana we ni gwanje, sinavyumva ni hamwe ugera ukarengerwa n'urukundo rw'Imana, ukavuga uti Imana uri inkuru vraiment, uri gitangaza, urampaye umwana wow, ukumva nyene umutima wuze umunezero. No musi umuvyeyi w'abana bangahe? 4. Wow. Tukiri ngaho nyene ndose Samweli ngira nahatswe gusengera ku gitanda kijya ca Cesarienne. Ndabwira Imana nti Imana niyo umpaye umwana uwa kabiri ndamushaka nka urgence. Furahiye. Yakariwe n'inzige. Umwana agira kabiri ndamushaka comme urgence. Hewe iri bubikore. Umwana amaze 7 mois hari habayindi concession. Mani rumva ibyo dusanga. Mani rumva. Nawe gingo no. Ndacako. Abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Ego. Bitangaza. Nibaza ko intahe yanyu ni intahe by'ukuri isura kugaragaza ko nabwingo no birashakora cyane. N'umusara umuntu ariko araca mu bibazo, n'umusara umuntu ariko araca mu bigeragezo bijanye n'uruvyaro. Sinzi jambo mfitiye. Ego cyane. Nagira ndakubwire ko inyuma y'amajambo yose ashobora kuvugwa ku mwana w'umuntu, Imana hari iki kuvuga ko gitandukanye n'ico abantu bavuga canke n'ico baba bakwitezeko. Nagomba mpumurize abo bantu. Nukuri nanje amarira narayarize cyane, kandi nagira ndakubwire ko naho urira cyane amosozi ntazana umwana, ariko Imana yo mwijuru uyigiriye kwizera ko murumva ko nanje hari ahantu yansanze mbabaye mu nyuma nkayizera. Kuva uwo munsi jewe sinasubiye kurira, naho twari guhuruka ambwira amajambo angana gute sinashaka kurira. Rero nashaka mbwira aba bantu Imana iracariho, iracakorana bugingo n'uno munsi. Nagomba ndabahumurize Imana nitange ingabire y'umwana. Mumva ko jana nagira nje kumuhigira mu mahanga, ariko Imana ati no, reka je ndakwereke ko ndi Imana no ngaha mu gihugu iwacu. Ati kandi reka ndakwereka ko ndi Imana ishobora no gukora ivyo abantu badashoboye. Rero nahumuriza abo bantu bagira ukwizera. Nukuri Imana n'umutabazi. Nukuri jewe Olivier mubarize nanje nararize pe nararize. Ndabwira Imana nukuri Imana umwanya umwe nkayita kwishavu, umwanya umwe nkayizera, umwanya umwe nkaja mu ntege nke, ariko nagira ndababwire bahagarare. Kandi Imana ntikangwa n'ibihumazi. Oya irashobora kubanguka canke igateba. Nimba baza ngo yaratevye nta kikivamwe, naje harageze igihe ndavuga nti Imana vyaransi bikunda kare. Yaba wari warashimye ko mvyara naho sinari kumara imyaka 3 4 hafi 5. Mugabo Imana ntikangwa n'ikirere umaze. Imana ikora ku mwanya wayo, nico cigwa nakuyemo. Rero naba ariko baratwumviriza. Nukuri ntibakangwe n'ibihe bamaze, ariko bagira icizere Imana. N'uyu munsi iracakora. Apare n'abana turafise n'intahe mu buzima busanzwe by'Imana igenda idukorera. Nivyo byanyene bikwiye kutubera bikwiye kutwigisha bimwe Imana isanzwe idukorera binatandukanye n'umutwaro kumbure, kubera hariho byinshi tubonamwe n'Imana niki naco Imana izogikora. Rero bagira ukwizera Imana iriho pe,
hariho abantu baca bavuga ati wareka kuyivuga ko yashitsi wawe ikabikora agasha nukuri ko yashitsi wanje ko yoshika no kuri n'ujya wundi yaciye muri iki kigeragezo naciyemwo ikamugirira ko yangire ko kagaje sinari mwiza suko nari ngororotse rero n'ubuntu bw'Imana ikugirira n'ubuntu bw'Imana yangiriye ntaco yaravye kugira ngo itwiyumvire ko n'urukundo rw'Imana rutubako rero ubwo rukundo rw'Imana twongera tunabasabira ngo Mana bimwe wakora iwacu ushike mu ngo za bene data ubibakorera ubatwenze kumwe wadutwenze yego ariko kandi bakirinda isezerano ry'Imana Imana ibahe kwihangana Akoze neza ko tuza kurangiza kumure usengera mu bantu kugira ngo amavuta yagukoreye ubuntu bw'Imana bwakubaye ko byabaye ku muryango wanyu nawe ube kubanje ariko baca mu bintu y'ivyo ariko tukivuga Imana ikora tukivuga Imana ihindura ibihe by'abantu no munsi hari n'umuntu ariko arumiza kino kiganiro kumbure atari mu kigeragezo c'umwana hasi ikindi kigeragezo mugabo akumva ingene Imana ikora hanyuma bikamutera ivyizigiro no kuyizigira hari akantu ngomba utogenda utavuze wigeze kutubwira ingene inyuma yo kuronka umwana watewe n'igitero cyo kumugara bije brusquement mugabo kandi ugakira mu buryo bw'igitangaza iyo ntari nagomba yicaye ko gatoyi nawe wa muntu ariko uratwumviriza atakibazo c'umwana ufise mugabo ufise ikindi kigeragezo mu buzima bwawe wumve ko dufise Imana itabara wumve ko dufise Imana ko yakora kera n'uno munsi ikora kandi mu kwizera ko nawe yo gusanga aho hantu ikagutabara ndagomba tubwire mu jambo murakoze jewe naragwaye mvyaye umwana wa gatatu ngwara ingwara ibabaza burya ingwara bita nerve sciatique irababaza cane kandi irajyana gose ndagwara gose ndagira ububabare bw'umurengera ku buryo numva uyu mubiri ndawanse gose ndagera ahantu nsenga Imana ndayibwira nti Imana hari ibintu bibiri biri imbere yawe urashoboye gukiza umuntu ukamukiza ububabare ariko kandi urashoboye no gukiza umuntu ukamwiyegereza Imana parmi les deux muri ibi bintu bibiri Imana ndashaka unkorere kimwe jewe ndumva nitegura ico cyose kwaba kuntahana numva navyo vyombera vyiza hako nguma muri ububabare bw'umubiri kubera ububabare numva ahubwo bwotuma isanga ngereye kure yawe bikatuma kumbure nzohomba n'ijuru ariko hamwe wobinkundi nimba ubona ko kunkiza ububabare hari ico vyo kwicira mu mugambi wawe nkiza unyiyegereze Imana ishimwe ariko nagira ndakubwire urinze uvuga ayo majambo ubu ufise ububabare burenze rero iyo ngwara narayigwaye imbabaza nahise umuganga ariko arankurikirana aranyandikira imiti yibaza ko ishobora kumfasha jewe byaragiye kwanka gose ngeze kuri kire ya 40 comprimés par jour ivyo nuwo ndabibwiye acasanukwa ntavyumva mu gatondo nafata 20 comprimés sasta 10 mwijoro 10 donc au total vyari 40 comprimés par jour ariko ivyo byose ahubwo aho kumara ububabare estoma nayo icitangura kuvyimba numva kandi c'est normal estoma ntiyagenewe imiti yagenewe imifungurwa ibiharagi imiceri bimwe byose tuyiha kugira ngo yoroherwe rero mu nyuma vyaranse ndaja mu bitaro ndaryama ikintu gitangaje uri ndakigubwire jana naryamye mu cumba muri salle commune hari ibitanda ndwi kandi byose vyari vyuzuye hanyuma igikomeye nuko abantu 5 kuri ndwi mubo twari tugwaranye bose barapfuye hanyuma igikomeye ikikwereka yuko nanje nari mbabaye abo nari njyamye hagati bose barapfuye nari nsigaye mbona ko urupfu wow bwa ndi gupfa biratese wa muntu yarababaye araruzi kaca mbwira Imana none je nakoze kingira nk'abandi nduhuke ndumva mbabaye rero nibaza ko ivyo nanje nabiterwa n'ububabare nari mfise hanyuma yaho ndabona yuko gukirira mu bitaro bitazokunda ndasaba uwo twubakanye ndashaka gutaha aranyankira arambwira ngo singira aho ndagutahana kuko amaborogo yawe sinoronka aho ndayakwiza ko nari mbabaye cyane ariko ndensista ndatinda ndasohoka mu nyuma ndataha akajaranjana muri kine ariko mu nyuma byose ndabivamo
ukiri ngaho mbega nyine waratambuka je sinahagarara wakora iki uko kuguru sinaguhagararira je sinicara kuko nere nawe ndayicayeko kandi sinahagarara ntivyakunda naguma ndyamye kandi naryamira position imwe kubera uwo mutsi ndawuryamiye ububabare bwaca buduga numva je naguma ndyamye muri position contraire y'iyo ngwaye yego rero aranyemera byo muri kine ndabihagarika kubera nabona byarandusha mvuye muri kine narababara nkabataha ndushe ariko nagenda kubwire umunsi w'izina isaha y'Imana jewe sinakubwira ngo nakijijwe n'imiti kandi nafashe imiti myinshi cyane myinshi gose rero nashaka ndababwire ko Imana niyo yankijije uwo mutsi ntabwo ari imiti kuko harageze igihe imiti ndayihagarika ndabwira Imana niba vyaguhimbara nzonkiza nitaraguhimbara ndabikimuga ko je na Bekiye barazinzane ndabwira Imana nti yes napfa ndanayikozeko none sinakubwiye Imana urashoboye kunkiza cyangwa urashoboye kuntahana nuko iyo Bekiye yoyo nibayisubiza ivuye nigeze ngendera kuri Bekiye inyuma y'amezi 8 ngwaye iyo ngwara n'abana ntakibaraba kuko sinava mu nzu sinari wa muntu ashobora no gusasa igitanda ndyamye ko ariko ndashimira cyane kandi ko ngize Imana reka ndabivuga abantu bangwaje baranyihanganiye cyane ndashimiye umuryango ndashimiye umushinga naye bose bumve ko ndabashimiye gose kuko barambaye hafi cyane yego rero Imana niyo yankuye aho hantu irankiza atakindi kintu kandi je Imana yarankijije pe byagenze umunsi umwe nari nsanzwe nsenga je nayiko ndumviriza bikijya kiganiro cakanguka hanyuma nje numva ujya mukozi w'Imana Chris avuze ngo abantu bose turiko turasengana sinzi nuko nayiko ndanasenga ariko nayiko ndumviriza aca avuga ngo Imana irabakijije aca avuga ngo abantu bose turiko turasengana bafise ikibazo c'umugongo ngo bizere bashima Imana ngo Imana irabakijije nanje niho nari mfise probleme ikomeye kuko vyose niho byaba cambwira Imana nti Imana ndagushimiye mu bukijije ndimo canakira iryo jambo ndarigira iryanje sinaritumbereza no kubana ndaryakira ndagizera kuva ico gihe niho Imana yagiye inkiriza je sinasuye kwa muganga Imana yaciye inkiza igitangaza cyaho barashakira igitangaza cyane Imana cakira rero abo bantu bose bariko baratwumviriza nukuri nibagira icizera Imana irakora nuko murakoze abakunzi ba Shalom TV muravyumva iyo tuzanye ntaye nkizi no kugira ngo by'ukuri wowe ufise ikibazo no kitoba ari c'umwana no kuba ari kindi kugira ngo izi ntaye by'ukuri twumve ko Imana yacu Imana imwe tuvuga ngo yaba Daniyeli imwe tuvuga ngo yaba Abrahamu na ba Isaka nabandi no musi bashobora kuvuga tuti Imana ya Kristo Imana yacu Imana yanje cyane gose bitangaza ko umuntu hagara akavuga ati singa ndabwira Imana ya Dawidi singa ndabwira Imana yiwanje niboneye cyane rero Imana yahaye uruvyaro no mupfasoni Imana mukejije nesiatike yabaye ikimuga kiryamye hari byinshi kumbura atavuze kubera umwanya atabana ntiyarake bafise umuryango yari yaragiye kubabitsa kwa inakuru kuko ntaco ari kubamarira mugabe inyuma y'ivyo inyuma yo kuryama mu cumba abantu 5 kuri 7 bagapfa urorera n'amaso cyane asigara abwira Imana ati Imana abandi bariruhukiye wawe urabatwaye je undindirije iki uwo muntu Imana yamugiriye neza n'umusi yarakize n'umusi atambuka neza n'umusi afise umuryango w'abana 4 n'umushana yego gose amen nuko nizera ko bakurikiranye ino ntahe iteye ivyizigiro kandi nubwo uri mu kigeragezo kimeze gute nta kure Imana itokora ntihabaho ikimuga wirirwa aryamye ku kirago wo baterura batwara n'umunsi aritambukira n'umunsi ntango ndafise wari kwitwa ingumbu wabwiye ko amatrompe yazivye ahubwo akwiye kuja mu mahanga na hehe n'umunsi umuvyeyi w'abana bane nawe umve ko Imana yagusanga aho hantu ikabwira neza gira ukwizera turagushimiye madame murakoze cyane jambo kandi mufise cyo turangeze murakoze ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro tugiraniye nizere ko iyi ntahe izofasha benshi cyane kuko haragera igihe umuntu akagera ahantu n'ivyizigiro bigahera ariko nashaka ndababwire ngo iyi ntahe basubize mu ivyizigiro yuko n'uyu munsi Imana iracariho kandi Imana iracakora ico ndabasaba bayigiriye icizere Imana n'umwizigirwa n'umutabazi twarayibonye mu bihe bitandukanye si ni muri ivyo bihe by'abana gusa nuko tutoshobora kuvuga ivy'Imana yadukorenga reka kuba ariko baratwumviriza ndabasabe basubize amaso inyuma gato
bareke kuraba imisozi iri imbere yabo ariko bibuke imisozi Imana yabarenganije bibatera ivyizigiro vy'uko n'ibiri imbere Imana izobagirira neza. Murakoze.